Alo, ni Olivier yongeye kubaramutsa mwese. Karibu kuri ino video kandi yongera bibereka ibya Java. Muno mwanya tugiye kuraba ibyo bita decision making cyangwa se gufata ingingo muri Java. Tugira decision making, iyo nshaka kuvuga decision making nko kuvuga nti niba uno mwaka n'umwana afite imyaka 18 agomba gukora iki, niba kino kintu kigomba kuba, no kuvuga hacafatwa ino ngingo imeze gutya, bitabaye ibyo hacafatwa indi ngingo. No kuvuga rero dufate nkaruro, dufate nko gutora, tugiye gukora akantuza aka apps gatoya kajyanye no gutora. Fate namba uno musore afise imyaka iri ingana cyangwa hejuru 18 aremerewe gutora. Bitabaye uko nabyo ntago yemerewe gutora. Dufate int umusore tugire nawe rero dukoresheje ibyo bita if then else. No kuvuga if umusore ari hejuru cyangwa se angana afise imyaka 18, no kuvuga hano tugera muri body no kuvuga tugura tuno twa collade tukaja twongora kandi tukagara kandi ka collade. No kuvuga hano muri body no dushiramo ingingo yo gufata, ngo no kuvuga tugera tuti system out print ln. Tukatufate uno musore aremerewe gutora. No kuvuga namba afise imyaka 18 canke irenzeho aremerewe gutora. None namba adafise imyaka 18 bica bigenda gutyo, tugira karabita else tugira kandi kantu kameze gutya, else tugira kandi nago tugira kanzana ngire ntoza ino ndayi gira gutya control C. Nago yemerewe gutora, no kuvuga rero reka tubanze tugire initialization y'uno musore, katumuhereze umusore dufate ko tumuhaye imyaka 18, ino integer tuhaye imyaka 18. No kuvuga rero reka turabe ico computer tubwira, no katuranenge ino program turabe noneho run. Uno musore aremerewe gutora. No kubera ko hano twashizeho imyaka 18, kandi no tugerageze dushireho imyaka 15 turabe iko computer kitubwiye ko ibica byandika hano gutya. Turabe ngize ndayiraninge kandi run, nago wemerewe gutora. Urabona, so rero bita decision making. So reka nze nongere ndahereze dufate nk'imyaka 25, imyaka 25 turabe run. Uno musore aremerewe gutora. No kuvuga aha igihambaye no kumenya tuti gituba dufite hano ubu turashobora kubyandika hano. Arakeneye ko tuzogenda dutera imbere mu kwandika program, mu kwandika amakode, so tuzogerageza kuza tukora ku buryo bwuko umuntu yinjiza ibyo ashaka program irimo running. No kuvuga hano tuba dufise ino kintu nkano uvuga nti ni nka icyemezo runaka, nako ni nka decision cyangwa ni nko kubaza
ingingo, ubundi hagaca habaho body, no body imeze gutya urabona ko iri muri parenthèse, hama hagati havuyeho parenthèse hagaca haza kano ka colade kugurura na kugara, muri no body niho duca dushiramo ingingo ifatwa mu gihe ibyo tubaza hano ari iby'ukuri, hano haca hazaho ingingo, hama mu gihe ibiza hano bitari byo, noneho hano haca haza else. Else ni ukuvuga else nayo igaca izana kandi ka body kayo, gaca tugira intuza, igaca tuvuga ibintu bihaba mu gihe else itabaye nkuko bigomba kugenda. So nuko rero bimeze if then else, so niko noyivuga hama iki nacyo tugiye kuraba, tugiye guca turaba noneho rero ibyo bita case. Turabe ibindi murakoze mugire subscribe. So ubu noneho ku video kurikiye tugiye guca turaba ibyo bita case, noneho inshuro nyinshi z'ama decision making ufatagira nko kwijana. Dufata akarongo kuvuga ati namba umwana afite imyaka 3, umwana no kwavura, umwana ageze igihe kingaha agomba kuvuga namba ageze gutya. So ibyo nibyo tujye kuraba muntoza mu gihe dufite amantoza ama action arenga nka 10 ntabwo twabana dukoresha if then else inshuro 10. So bisaba ko dukoresha ikindi kintu, nibyo tujye kuraba mu video kurikira. Ntiwibagire gufyonda subscribe namba utarabigira, ubwo ndakomeza ndagushimira kubera ko kumaze kurikirana zino video hano mu tutorials. Okay, turi kumwe ku indi video kurikira, naho turi kumwe, bye.